wa gatandatu neza na neza ku kibuga ca Gashibuka, akanyamuneza n'ivyishimo ku ntambo zitandukanye ni defile ndende zakozwe eka n'umurisho w'ingoma nivyo vyasaga bene gihugu bo muri komine Muhanga, aho ni mu ntara yagutse ya Butanyerera. Ingenda muvano y'ivyo vyishimo indongozi n'abene gihugu bari bakubise rirazima bifadikanya n'abandi bagumyabanga mu gihugu bigina intsinzi baheruka kuronka mu matora y'abashinga amateka n'inama mpanuzwa jambo za komine. Ivyo birori byo kwigina intsinzi byari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye nk'umunyamabanga w'umugambwe muri komine Muhanga, musitanteri wa komine Muhanga Nizigiyimana Anosiata, abashikiranganje batowe muri Butanyerera, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Butanyerera Habimana Ferdinand, umutambukanyi wiwe n'abandi. Nkuko vyashikirijwe n'umunyamabanga w'umugambwe muri iyo komine, avuga ko imvo yatumye bategura ivyo birori aramajwi arenga ibice 99% kwijana barose, kandi kwari no mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mshasha narijya umutekano wifashe neza muri iyo komine, hambavu y'abene gihugu kwijukira ibikorwa vy'iterambere nkuko vyashimangiwe na musitanteri wo muri iyo komine. Mu bikorwa bimaze gukorwa vy'iterambere nkuko leta y'u Burundi idahengeshanya guhimiriza igiterwa civoka n'ikawa, ibiti imiliyoni 200,100 nivyo bimaze gutegwa muri iyo komine, n'ikawa ibiti umuliyoni 1,085 n'ibiti 250. Habimana Ferdinand, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Butanyerera, afashe ijambo akaba yakeje abagumyabanga ku ntsinzi baheruka kuronka, ariko akabashishikarira na ntaryo kwijukira igiterwa civoka n'ikawa. Bandanye rero uno murindi muriko ntimuhagarike ku giterwa civoka. Twarabivuze kenshi niturinda gusubiramwo, igiterwa civoka hani Muhanga nabonye vyarafashe. Mwikomera amashime cyane. N'ubu turabisubiyemwo bagumyabanga bakinira ugama mbonera kure, mwebwe mwese mukoraniye ngaha, igiterwa civoka ngaha mu ntara ya Butanyerera mu burimyi n'ubworozi twagifashe nka kimwe mu bizotuma ubuzima bw'abene gihugu buhinduka bidatevye. Twagifashe nka kimwe kizotuma dushika kuri yambona kazoza bidatevye. Aha akavuga ko amasoko ahari kandi menshi akeneye kugura umwimbu w'amavoka kubashobora kwibaza ko atasoko boronka. Hambavu y'amahinguriro atari make azokubakwa azohingura amavuta y'amavoka, harimwo nirigiye gushingwa muri Butanyerera rizohingura hafi itoni 22 z'amavoka ku isaha. Agasaba ko hambavu yo kwijukira ivoka cyane cyane rya ruhere ko batokwitwararika gutera gusa, ahubwo bagwizezanye barega z'umwavu, kuko ico gitegwa civoka gikeneye umwavu w'ikirundi gusumba umwavu w'ikizungu. We akavuga ko hambavu y'igitegwa civoka abarundi badakwiye gushira ku ruhande n'ibindi bitegwa ambumbarugo. 2040 tuwe twavuze yuko tuzohashika 2035 dukore igitegwa civuga conyene kizohadushikana. Tutibagiye rero ibiharage, ibigori, ibijumba, imyumbati, umuceri, kuko ivyo n'ibitegwa mbumbarugo buri muntu wese ategerezwa gukora. Ikintu kijanye no gushira amatongo hamwe, gushima kimwe tukimburira rimwe tugashorera rimwe twagishimye kibandanye. Imyongo turabona yuko urahagiye usanga umwonga wose ari bigori gusa, apana mu umuntu ari mutugora, undi tujumu, undi mikaratusi yaje, undi minyari, ivyo bihagarare akona kajagari. Uburongozi bwa komine Muhanga mu kwerekana intambwe nziza bwateye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa komine, bafashwe ukuboko n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu kumushimira
bakaba bamuhaye akaganuke kagizwe n'inka zibiri, imfizi n'ishashi, impene 9 zingana n'amakomine yagize komine Muhanga, n'ubusho bw'inkwavu bungana n'imitumba iri muri iyo komine. Mwomenya ko ivyo birori byo kwigina intsinzi byasuzerewe n'igikorwa cyo gusangirira hamwe agacupa, atako abamenyesha ko ibirori byo kwigina intsinzi ku rwego rw'intara bitegekanijwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ku kibuga Agasaka.